ikaze nigwanye mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro bica ku mbonesha kure BTV Burundi n'umwanya w'amakuru avuga mu rurimi rw'ikirundi no mugoroba aja kuba hagaze ku ngingo nkuru zikurikira. Hagiye gushirwaho igisata kigiye gufasha mu bijanye no kwegeranya imicafu mu gisagara ca Bujumbura. Twabibateguriye nido ryano makuru hamwe mu mashuri atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura. Imyiteguro y'ikibazo ca leta gitanga uburenganzira ku banyeshuri bahejeje amashuri yisumbuye kwinjira muri kaminuza iriko igenda neza. Nibi nyene twabibateguriye muri ano makuru. Nido rero ry'amakuru arambuye mu kanya isase sangwa ikaze. Ano makuru yacu tuyahere mu gisata c'isuku. Hagiye gushirwaho igisata kigiye gufasha mu bijanye no kwegeranya umucafu mu gisagara ca Bujumbura, bivugwa na Colonel de Police Jimi Ndayishimiye arongoye igisata c'umutekano mu gisagara ca Bujumbura. Arero Risi Ndongozi niho yarari. Isuku mu gisagara ca Bujumbura biragaragara ko ririko riritabwaho cyane inyuma y'ahatangujwe umugambi Zero Déchet. Nubwo biruko agahazi ntikabura. Amashira hamwe ajejwe kwegeranya imicafu mu quartier y'igisagara ca Bujumbura biraboneka ko ingufu zagabanutse. Kwico kibazo Colonel de Police Jimi Ndayishimiye ajejwe umutekano mu gisagara ca Bujumbura aratanga icizere ko bigiye guhinduka. Ico mu bisanzwe ubu caraterewe umuti. Harashinzwe igisata cyo bita brigade salabilité. Ico kiriko kiritunganya kugira gikorane nabo bantu bajeje gutora ubwo bucafu bakoranye n'abachef de quartier kugira baze baje hamwe bavugana n'abene gihugu ku biciro bibereye bashobora gukorerako kugira abene gihugu nibidoge nabo batora ubwo bucafu bakora ibikorwa byabo badahomba. Ku kibazo cyuko abene gihugu bose batarishwa amafaranga amwe agira ati ico gisata kuva kigiyeho bariko barakorana n'abajejwe intwaro n'abajejwe ama society kugira bashireho neza rutonde ukuntu abene gihugu bazoza barariha amafaranga kugira babikore bumva babikunze na cyane ko ari biza bifasha mu mibereho yabo. Cane nabo b'amasosiyete nabone ntibakore bahomba kuko babishira mu buryo bwinshi. Muravye mu logistique mukaraba abakozi bakoresha, mukaraba bitoro bakoresha, mukaraba niyo baja guta ubwo bucafu, biragaragara yuko nabone babishira mu buryo bwinshi. Ariko rero nkuko ndabivuze birasaba yuko ico gisata kiri ku kivi kugira kivugane nabo batwara amasosiyete hamwe n'abene gihugu n'abajejwe intwaro. Isuku rikarahara mu Ruganda ntibacure ku buzima bw'abene gihugu n'ubw'igihugu. Nico gituma umwe wese ategerezwa kongereza ingufu mu kwita isuku kuri we nahabaye. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'indero hamwe mu mashuri atandukanye ya hano mu gisagara ca Bujumbura. Imyiteguro ku banyeshuri bahejeje amashuri yisumbuye kibaha uburenganzira kugira binjire mu ishuri kaminuza irikigenda neza nkuko tubibwirwa na bamwe mu barongoye ayo mashuri. Kurikira. Imyiteguro y'ikibazo ca leta gitanga uburenganzira ku banyeshuri bahejeje amashuri yisumbuye kwinjira muri kaminuza irikigenda neza hirya no hino mu gisagara ca Bujumbura. Jean Bosco Nzitonda umuyobozi w'ishuri ryisumbuye ry'imyuga ETS Kamenge avuga ati abanyeshuri imiteguro bari ku kivi hamahuje na program ikomeje kubivuga no kuvuga ivyigwa bitekanje kugira bige barangiza umwaka. Twega ku ETS Kamenge na cece n'amajyama muri ya vyigwa bakora mu kigo cya leta uburenganzira nta cyo kintu kitashoboye kurangira. Turavuga n'abari mu kubaza kwitanga kandi na urere icyo bita program y'ivyigwa twarahiteguye n'iyi murayibona kugira ngo n'abarimu bamenye imisi bateza gutonda ku kazi kugira ngo bagire ico bita renforcement. Muri privative dusanzwe dufise twese twarabahaye turi hari abanyeshuri tuyabigisha kugira abanyeshuri basigurira maze kubasigura cyane abana kugira ngo nabo babandanye bayakurira ko bayiga. Niho utera kamo cyane pere ku banyeshuri ko bokoresha ingufu zidasanzwe bigisha nabo basanga batanga ivyigwa Vema video vyigwa nyene bakora mu kibazo ca leta yuko mu kanama twagenda message twahanye
mu byo twashe kuganira ko bo kwigora cyane na cyane ko dusigaranye iyindi ndwi yo kwitegura kibazo. Eka no kuri lycée municipale Gikungu bariko baritegura nk'uko bivugwa n'umuyobozi w'iryo shuri Esperance Kamikazi. Iyi système nshasha yuziye abana birabagora, ama situation d'intégration birabagora, bituma umwana ntibarabimenyera neza, ntibaramenyera gukora ajya ma situation d'apprentissage, bicaye batuma rero umengo abaronka amanota make cyane muri iyo ntuzi nshasha, iyo système d'apprentissage nshasha. Aha Igikungu icambere mu myaka yaheze hariho imyaka bamenye ku rugero rushimishije cyane, naho ni mu gihe abana bagira renforcement bakagaruka ku vyigwa ko gusubiramo ivyigwa les après-midi, ivyo vyaratumye abana bamenya cyane, navyo novuga nti vyari motive. Tubamenyeshe ko bimwe mu bituma abanyeshuri baronka amanota make harimwe ko ico kibazo gikosorwa na bamwe mu basanzwe batigisha abo twita les enseignants assis mu rurimi rw'igifaransa, abo nabo ugasanga harimo bimwe mu vyigwa baba batacibuka neza. Ano makuru tuyabandanirize kandi mu gisata c'imibano. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye amenyesha indongozi zikora nabi kugira ngo azikure kuko bakora kose bazokorana. Ivyo yabivuze mu gihe yari mu gikorane co gushimira Imana ku myaka 4 iheze arongoye igihugu c'u Burundi yabereye muri komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro. Tumukurikire. Hari abantu bagiye inama bavuga bati urya mugabo yananiranye, ati rero ikintu ca mbere twokora tumugire kabagati kari mu ruzi kirebanga konyene. Ndazi ko hari habahawe biturire ngo nkunde ndabirukane, bakonona ngo ndabirukane kugira ngo nce sigara ndumwe, ngo nce mbura uwo dukorana. Nagira ndababwire mukora neza mukora nabi tuzojana, muhinduka mudahinduka ntaho ndabafise ndabashira, kuko ndazi ko nabazoza arico kimwe. Ntushobora kuvuga ngo ubukene bwarateye kandi uzi ingene wari ukenye muri iyo minsi heze. Ariko nagira ndababwire aha mu minsi heze aho Nyabihanga wasanga hari imvunja, harizo mukibona, harizo mukibona. Imvunja nico kintu ca mbere ikimenyetso c'ubukene. Uburavye amaguru bose bambaye uturato, bahora bagenda miguruwazi. Ntuze abo bantu bakenye gute? Abantu bakubwira ngo turakenye ngo ibiyeri biratevye, nakubwira ngo tubuza amahera yo kubigura. Oya turabuze ibiyeri kandi dushaka pfundikiye ntagwagwa ngaho n'impeke. Abo bantu mupfuko ntufise, raba uduhuzu bambaye kera bambariye inyebete. Ubumwe bwa Buraya bwarateguye urugendo rugira kabiri gwitiriwe la Caravane Burundi Union Européenne ruzobera mu ntara zitandukanye mu ntumbero yo kuganira n'abene gihugu mu bisata bitandukanye mu bijanye no kubana neza ku civugo dushire imbere ibiduhuza. Ni inkuru ya Ange Negrita Irakoze. Mu bikorwa bizorangurwa mu rugendo rutegurwa n'ubumwe bwa Buraya gwitiriwe la Caravane Burundi Union Européenne, hazobaho kuganira hagati y'ababura amatari mu ntara zitandukanye hamwe na Elisabetta Pietrobon umuserukizi w'ubumwe bwa Buraya mu Burundi, hamwe no kuganira n'abanyagihugu bo mu mitumba yo muri izo ntara nk'uko bivugwa na Tony Sabimana jejwe gutanga amakuru muri ubwo buserukizi. Mu bisanzwe ubwo rugendo rugira kabiri nyuma yuko umwaka uheze twagize urugendo rujanye ibyo twise Caravane Burundi Union Européenne. Urugendo rero rujejwe kwerekana ibikorwa ubuserukizi bwa Buraya n'ibihugu bya Buraya biri nga mu Burundi, ibikorwa birangurirwa mu ntara zitandukanye z'u Burundi. Rero mu rugendo rero misi yose hazoba hari ibikorwa bijanye nuko ubuserukizi bw'ubumwe bwa Buraya mu Burundi, umukenyezi Elisabetta Pietrobon azobonana n'abajejwe intwaro babara amatari bizo ntara zose navuze, bazobonana mu gitondo. Hanyuma hazoba ibindi bikorwa bijanye n'ingene
amaprograme canke imigambi imwe imwe itunganyijwe izoba akaryo rero ko kuvugana n'abantu basanzwe baronswa izo mfashanyo canke iyi migambi y'ubumwe buserukiza ubumwe bwa Buraya. Uwajejwe gutanga amakuru akaba yavuze bimwe mu bisata bazoganira ko nabo bene gihugu hamwe n'icugo rugendo rumaze. Ubwa mbere rero hariho ibisata bitandukanye by'iyi migambi umuntu azoganira tubicishije mu dukino tw'amasanamu ibyo bita théâtre bijanye n'amabi akorerwa abakenyezi canke bijanye n'ibyo bita santé reproduction sexuelle, hazoba izindi nkino zitunganyijwe z'abana ariko zirimwo inyigisho zijanye ukugene abantu bategezwa kubana, ubumwe n'urugendo rero rutuma ubwo buserukizi buvugana cane cane n'abene igihugu n'abasanzwe baronswa izo mfashanyo canke bashobora gufashanya n'iyi migambi isanzwe itunganijwe n'ubwo buserukizi. Urwo rugendo rukaba rutegurwa n'ubumwe bwa Buraya bufatikanije n'ibihugu nka Pays-Bas, France, Allemagne, Belgique, rukazotangura ku igenekerezo rya 8 mu Kakaro gushika igenekerezo rya 12 uyu mwaka mu ntara zitandatu arizo Bururi, Mwaro, Gitega, Kayanza, Muramvya, Bujumbura, Meri. Abaririmbyi bazoteramisha muri urwo rugendo akaba ari Satbi, Vania Ice hamwe na Dramati n'umugwi ndangakaranga Chupa Magab. Irani yiteguye gutora umukuru w'igihugu mushasha inyuma y'urupfu rwa Ibrahim Raisi yapfiriye mu isanganya ry'indege mu kwezi kwa gatanu inyuma y'imyaka 3 ari ku butegetsi. Mu gihe c'amatora urwaruka rwanse gutora, abadandaza baranegura ingorane z'ubutunzi, abakenyezi bagasaba ko hongezwa umwidegemvya no kungana. Imyamamazo y'amatora igiye kurangira imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu azoba itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu yatunganijwe n'ibihe bidasanzwe inyuma y'urupfu rwa Ibrahim Raisi mu kwezi kwa gatanu, ariko bitandukanye n'amatora yaheruka kuba mu mwaka wa 2021 gushitsa mu mwaka wa 2024 ahanini yirengagijwe n'abanya Irani. Ayo matora ashobora gutuma abantu benshi baronka amajwi menshi nk'uko biheruka gushikirizwa n'ikigo cegereye ubutegetsi kw'igenekerezo rya 2026 ruheshi. Abarenga ibice 55 kwijana bitekanije ko bashobora kuja mu matora. Umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto yavuze ku munsi wa gatatu ko atazoshira umukono ku nteguro y'itegeko rigenga amakori mashasha umunsi umwe inyuma y'imyerekano ikomeye yahitanye abantu batari bake. Iyo myerekano ni imwe mu bitero bikomeye vyagabwe ku butegetsi bwa Kenya mu myaka 40 iheze. Leta ya Kenya yashaka kongereza amahera yo kuriha ideni, ariko Kenya bakavuga ko iryo tegeko ryarushirije kongereza ingorane z'ubutunzi ku bantu miliyoni. Imyerekano yo ku munsi wa kabiri yatumye leta irungika abasirikare. Ruto akaba yavuze ko ivyo abantu bariko bariyamiriza ari uguhemuka. Ubu umukuru w'igihugu avuga ko iryo tegeko ryatumye abantu benshi batiyumva kandi ko yari yumvirije abanyagihugu ivyo basaba, ariko ivyo vyatumye igice kinini c'igihugu ciyamiriza amahinduka yiwe. Hakenewe gutunganya ikiganiro ku rwego rw'igihugu ku buryo bwo gutunganya neza ibibazo by'abene gihugu. Uko niko umukuru w'igihugu yavuze ko ari ikibazo cy'ubuzima bw'igihugu. No kuri ino nkuru rero tuciye turangiriza ko ano makuru twari twabateguriye. Tubashimire mwebwe mwese mwashoboye kuyakurikirana, dushimire abayagororokanije gushika aho tuyabashikiriza, dushimira kandi n'abari mu buhinga bw'ibyuma hamwe n'uwayahagarikiye naho ubutaha.